ego cane nkuko mamaze kubona ku gasaha kanyu turi neza na neza igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro ni umwanya wo gukurikirana ikiganiro ku ziko kuri radio yanyu gwacu mukunda tukabakunda mukadukundira iradio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbunkwe rero jewe Diogene Rukundo nije nama kuri micro ngiye ndabashikiriza ikiganiro ku ziko ndabahaye kaze cyane bakunzi dukunda mukadukundira radio yacu turabizi gose ko musanzwe muyikunda cane natwe turabakunda cane yegaye n'urukundo rujyayo rundi kaze rero cane mu kiganiro ku ziko kiganiro tuyaga ivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi iminsi yose kuva igihe cy'isanzwe n'iminota 30 z'ijoro ku munsi ko musanzwe mubizi tuganira ibintu bitandukanye bivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi kuri no munsi wa kane no munsi tukunda kuganira ivyerekeye ibitabo no gusoma murabizi kandi nkuko musanzwe mumenyereye ni gake cyane eka mbere ntisinaza ko bimaze kuba aho no bandi jenyene sinigera mbandi jenyene mbandi kumwe n'umugenzi wanje amfasha kugira ngo tubashikirize iganiro hamwe n'abagenzi banje b'amanga bw'ivyuma rero turabona raja tunga kuri no munsi wa kane akaroreka dufasha kugira ngo amajwi abashikire neza kandi cyane hama rero hakuri mikro nibona mugenzi wanje yitwa Impore se Gihembe iyo nitazire no canke se namazina yiwe ariko ayanditswe ngira ngo mu bitabo yitwa Ahishakiye Napoleon mwiriwe cyane Rukundo urahora komeye ndashima Imana muremyi rwa Rukundo cyane zari nkumbu kwije ryo kugwiza umwimbu araheze igihe kitari gito tutayaga ariko nagarutse wari waradehevye muri kuziko sha usigaye wizindukira kubyagira abantu muri wa boss tuvyuke egome buri munsi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu tuba turi kumwe mu gatondo n'abakunzi b'ijwi ryo kugwiza umwimbu Kazoza FM mu ba boss tuvyuke kugira turabire hamwe insiguro n'inkomoko y'ijambo rimwe mu Kirundi abantu bamwe baba bumva ariko badatahura neza cyane uno munsi rero no munsi twigarukire muri kuziko siko none egome twigarukire muri kuziko hanyuma nkuko wama nkuko utigera uhusha wamutuzanira abashitsi ego mushitsi watuzaniye no munsi ngira ngo mutubwira uyu munsi ngo nta mugabo avugira uyundi niko bama bavuga ariko ndaje kumuha kanya ico no muvuga ko nuko ari umusomyi w'ibitabo ego muri gusoma turandika tugasoma hama tukagwiza umwimbu ubu rero turi kumwe n'umusomyi w'ibitabo ngira jewe ko wampaye ikaze nta utanga ico adafise ikaze wari impaye none nanje ndamuhaye ikaze kaze mushitsi muhire ego murakoze cyane nkuko mwabivuze nitwa Bararuzunza Senyange ku mazina y'ikirundi nkuko duhamagarwa ko abarundi muri byose nkaba nikorero twanje ndi umwe mu gwaruka ruba muri kino gisagara ca Bujumbura ego nivyo nk'ibingize noshobora kwidondoramwo murakoze neza cyane Bararuzunza Senyange niwe kuri no munsi tugomba tuganire kuri no munsi rero Segihembe tuzoganira iki uyu munsi jewe Bararuzunza na Rukundo tuje kugira ikiyago kivuga kiti umusomyi n'igitabo mu iterambere umusomyi n'igitabo mu iterambere nce ngira ko ndamubaza ikibazo cambere none ga Bararuzunza wowe urasoma ndasoma cyane nagira tukuravye ndasoma ibitabo ibyo bindi nibaza ko nzobitangura ni nakura ndacari aracyari umutumuga warenze imyaka 20 yego ndashaka hajya gukura ni mu mutwe turabona abafise imyaka myinshi ariko twama twumva ngo birabagora kuko imyaka burya ngo ni giharuro conyene yego ibitabo urabisoma cyane nk'ubugereranye maze gusoma ibitabo bingana gute kuva ukivuka kuva nkivuka nshizemo nivyo mu mashuri na vya bindi badusomera turi abana ushaka gusanga uno munsi nshobora kuba ngeze mu ijana ariko nifuza kuzosiga somye nk'ibihumbi n'ivyankundira nkarambera kuri iyi si mbega urasoma gusa canke no kwandika aho ucishamo ukavyimvira ukandika burya mu buzima bwa misi yose bw'umusomyi hajya iyo usoma utegerezwa kwama wandika ndashaka kuba ntarandika igitabo ariko ndandika ibimfasha gutahura ivyo nasomye yego neza rero uno munsi twinjire cyane mu gusoma
hamwe akamaro ko gusoma mu iterambere. Yego. Uyu munsi abatari bake turumva gusoma nk'irivuga gusa. Mbega kuri Bararuzunza umusomyi iyo tuvuze gusoma atahura iki n'igiki yo tahuza abantu? Yego, gusoma ni irivuga ahanini turijanishije n'indangura kintu yaryo. Mu ntango gusoma mu Kirundi kwari kunywa urwagwa bisanzwe, ariko gusoma indangura kintu ushobora gusanga bijaniranye mu gusoma ibitabu, kuko benshi nkuko babivuga ngo ni igitabo yaha bavuga igitabu. Rero gusoma igitabu bisigura kwinjiza amakuru mashasha muri wewe, nkuko kuva kera iyo usoma waba winjiza urwagwa canka inturire muri wewe. Yego, nshasha kuko iyo wasomye bwa mbere yaheze. Bavuga ko harasanzwe. None ga Bararuzunza kubwawe umusomyi n'igitabo mu iterambere, ni gute igitabo kigiranira isano ni iterambere? Ego, icyo kintu mu bisanzwe atagitabu nta terambere, kuko nababwiye ko mu gitabu ari ahabikwa amakuru atandukanye ashobora gufasha umuntu mu buzima bwa misi yose. Rero iyo utaronse ayo makuru nukuvuga ko uba udafise aho uhera naho uhereza, kuko mu bisanzwe amakuru nicyo kintu ca mbere umuntu yifashisha mu kugira icyo akoze. Rero uko ugira amakuru menshi niko n'umwimbu ushobora kuba mwinshi, kuko usanga ufite amakuru menshi ashobora kugufasha mu gisata cyane cyane ukoreramwo cyo kugwiza umwimbu. Ego, none nyambatari banga nakaye karorero mu gifaransa bavuga ngo kari concret, nakaye karorero kagaragara kari amenya kagaragara uvuga uti jewe iyi ntambwe narayiteye y'ubuzima kubera ko nari nabisomye aha naha. Ego, nka jewe mu mwuga wanje usanzwe untungiye ubuzima, nofata yuko ubwa mbere iyo hataba gusoma mba ntashobora kuba ngeze ku rwego ngezeko. Sinza kuvuga nini ibyo nkora, nje kuvuga ibyo gusoma, ariko amakuru nashoboye gusoma uno munsi angira umwe mu bantu bashobora kuba bashobora gukora ibintu bikomeye muri iki gisagara ca Bujumbura nifashishije amakuru nagendakira. Ayo makuru akaba mfasha kugwiza umwimbu, nanje nkabandanya ndayaha abandi muri ico gisata canje kushika uno munsi nkabamaze kuramura abatari bake baronse ubumenyi bifashishije amakuru naronse mu gusoma ibitabu no gusoma ahantu hose nshobora gukura amakuru, haba ku mbuga nkoranyambaga, ku bumenyi buca kuri internet, kugura ibitabo bisanzwe bitunganije ku buryo usomera ku vyuma byateguwe. Ariko Bararuzunza birashika ko umusomyi arondera igitabo kumbure abasanzwe bazi bivanye n'ivyo agikenereye. Kubwawe ntibishika ngo umuntu ashobore gusoma igitabo atari ico bivanye n'ivyo abakeneye? Ahanini kubera ko hariho ukujarajara kw'abantu, hari abantu bumva ko gusoma ari ugusoma ibyo ari byo byose, ariko buri gihe umuntu ategerezwa kugira uguhitamwo, kuko iyo udafise icyo wahisemwo utora ibyo ari byo byose. Ibyo navyo uronka amakuru atandukanye ukayapoperanya, ugasanga ayo makuru kubera ko utashoboye shira mu murongo umwe w'icyo ugomba gukorerako, ugasanga ayo makuru ntaca gufashije kubera wakiriye amakuru atandukanye, ukakira n'amakuru ataca kumariye, kuko mu bitabo handikwamwo vyinshi, ugasanga rero ayo makuru yose wagiye urasoma ntaca gufashije. Izina ngo niryo muntu mu Kirundi niko bayamaze. Mbega ko rukundo nzi ko n'umutima mwiza awugendana bishitse akiyumvira kugurira igitabo canke guha akaganuke k'igitabo Bararuzunza, nibihe bitabo n'ubuhe bwoko bw'ibitabo Bararuzunza akunda gusoma? Hanini ndakunda gusoma ibitabo vyo kwiyubaka, ivyo nofasha no kwita ko ari ibitabo bigufasha kwitahura no gutahura ico umuntu akwiye kuba mu buzima bwa misi yose. Nkakunda no gusoma ibitabo bisanzwe bihura n'igisata nkoreramwo mu bisanzwe bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Ngasoma n'ibitabo nyungurabwenge bijanye na kahise ku Burundi ndetse n'ivyo kuba umunyafrika nyawe. Ivyo nivyo bitabo hanini nkunda gusoma. Nivyo bitabo kenshi ukunda gusoma.
none hari abantu b'abarundi benshi badasoma cyane cyane ugwaruka kandi birababaje cyane se ugasanga arashobora kumara byoroshe tubivuge koko birahari arashobora kumara byoroshe amasaha 4 5 canke 6 ari ku telefone ari kuri WhatsApp ari kuri Instagram ugasanga na kenshi nta n'ibintu byinshi by'akamaro ariko arakora wewe nuko tutarashika umwanya ngira ngo wo gutera kamo wewe ivyo bintu wababwira iki nabo nyene babandanye basoma gutyo muri ubwo buryo canke se hari ico wababwira nk'umusomyi asoma ibintu bimufasha gutera imbere ego nka cyane kuri ibi vyuma vya kino gihe amatelefone dukoresha usanga abantu benshi amara umwanya munini basoma amakuru atandukanye mu bisata bitandukanye ariko no kwita ko ari amakuru atasha bafasha kuko abara amakuru ajagaraye no kuvuga ko atandukanye ku buryo atakintu umuntu runaka avuga ati mu kuja gusoma kuri izo mbuga nkoranyambaga ngiye gusoma aya makuru rero gusoma ahanini ni kimwe mu bintu bifasha kubaka umuntu kuko umuntu agizwe n'amakuru rero iyo ufise amakuru make uba ushobora no gutanga umwimbu muke kuko iyo utashoboye kuronka amakuru muri wewe bituma wamana kwisuzugura wewe nyene urisuzugura kuko mu gihe utabona aho uhera naho uhereza uba wisuzugura rero cyane cyane mpamagarira ugwaruka kushiraho akamenyero ko gusoma kuko gusoma ni bimwe mu vyubaka umuntu cyane cyane ko umuntu ahanini ategezwa kwigira rero uko kwigira wewe utuza kwigira umuntu wifuza kuzoba wewe nyene rero ugacurondera n'amakuru ashobora kugira uwo muntu wifuza kuba muri kazoza na cyane nakubu rero hanini haribo ibitabo ingorane hanini ugaruka gwinshi rugira nuko atabitabo vyanditswe mu rurimi batahura bihari ugasanga benshi kubera ko batanatahura n'ibitabo bimwe indi bizanditswemwo ugasanga baryoherwa no kwama ku matelefone baraba ibintu no kwita ko muri iki gihe bibasamaza bararuzunza aho nyene urona ubu turi mu mwaka wa 2022 aho Burundi bumeze uko bumeze ubu isi imeze uko imeze ubu benshi bati ni mukore ni radio yacu yitwa radio yo kugwiza umwimbu ijyo kugwiza umwimbu ubwo wowe kwemeza neza yuko atawo kwigira buri mwanya wo gusoma byo kunda canke se akazi karashobora gutwara ko buri mwanya wo gusoma ku bwawe mu bisanzwe bivanye n'akazi umuntu akora nta kazi gashobora gutwara umwanya wose kabaho ariko iyo umuntu yitunganije neza arashobora kwigenera akanya gatoyi ko gusoma canke kwiyumvira ko wewe nyene ivyo yifuza gushikako rero ivyo no kwita ko kubura umwanya bidashoboka birashoboka mu gihe wewe nyene utadishushaka ariko uzishushaka wamurondera amakuru agutuma uba we wa wundi wifuza kuba kuko umuntu yama yifuza gutera imbere rero nta terambere na rimwe rishoboka umuntu adafise amakuru amuganisha kuri iryo terambere byo kandi baravuga ngo inkuru iva mu yindi kandi ngo nta nkumi yigaye uyu munsi rero ibitabo twese turonka nivyo tuba twaguze kuba bidandaza umudandaza nawe ni nk'umukobwa ageze kuja kubaka imyaka yamukwiranye ariko atabona uwo mutwara bisa nkaho asa n'uwibunga mbega ku bwawe ntibirashika naho kumbureho ushobora kuba usoma ibitabo biri mu zindi ndimi kuko nabonye urafite igitabo cyo mu Giswahili ntibirashika ngo ugure igitabo wabwiwe ivyaco maze muko kugisoma kwacu naho go baruri mutahura ugasanga ivyo bakubwiye sivyo birimo mwico gihe uca wifata gute nturagira inyota uce uja muri ya migani abasokuru batubwira ati amatu yahimbu yikamiye nawe wumve ko menga harageze ko wandika igitabo kugira rukundo azokunda ivyo mukundishije ego ubwa mbere bwo hano iwacu umuco wo gusoma ntabwo uteye imbere ivyo rero bituma abantu benshi badasoma ni bake ngaha iwacu bo kubwira ibitabo basomye nibaza benshi bashobora kuba bazi imirongo myinshi yo mu gitabo citwa Bibiliya
ivyo rero icyo nico gitabo abantu benshi bamaze gusoma ngaha mu Burundi ariko kubijanye n'amaguriro menshi y'ibitabo ngahe wacu usanga ari amaguriro yerekana ibitabo no kwita yuko bifise aho bigereza ni ibitabo by'abana ni ibitabo bivuga inkuru ariko buri gisata cose cy'ubuzima bwa misi yose kiba gifise ibitabo vyakigenewe no kuvuga cyane cyane abamenyi muri ico gisata baragerageza kwandika kugira ngo bafashe abazokurikira kugira aho bahera no kugira ico bongeyeko ivyo rero hariho ibitabo vyoroshe gushikira n'ibitabo no kwita ko ari ibitabo bizimvye kuko biba bibitsa amabanga no kwita ko ari karuhariwe ashobora gutuma ugera kure ayo nayo aragugwa arakobwa nkuko no vyita muri kino gihe rero mabanga rero nka jewe kwiyumvira kwandika ndashobora kwiyumvira kwandika bivanye n'igisata runaka noba ngamije gutangamo amakuru ariko mu bisanzwe birabujije ko umuntu yandika adafite amakuru akwiye atanga kuko ntabwo kwandika ugamije gusa kwinezereza mu gihe utabona ico ayo makuru yomarira abandi nico hanyuma ndatekanya kuzokwandika mu bisata runaka nzoba mbona yuko bikenewe ko ndabitangamwo amakuru nzamaze kwakira nanje nkagira nico nongeye ko mu bushakashatsi ngenda ngira mu bitabu ndetse no kwiyumvira kwanje ivyo nibaza yuko nkirambiye kuri iyi si nacyo nyene ni kimwe mu bikorwa nteza kuzorangura muri ubuzima tuganirire none Bararuzunza tuganirire gusoma kwawe bimeze gute mbega uravuga uti iyi minsi ni minsi yo gusoma mbega uravuga uti ku munsi nigeze korana n'imibiri buri nsomye umurongo umwe canke kuko urumva nk'icyo itoreje kuvuga abantu benshi bakunda gusoma Bibiliya harabonzi bavuga bati ku munsi n'imibiri buri nzogenda nsomye imirongo canke chapitre canke ikigabane wowe usoma gute kugira ngo tumenye kubera ko wavuze ko ufise ibindi bisomamo wavuze yuko ugwiza umwimbo nawe ukwiwawe umwanya wo gusoma nkajyari kujya mu ntapanga umunsi ati jewe ndavyuka nkagera gasiporo nkapfungura nkaja mu kazi wowe usoma ryari ego mu bisanzwe ngira ubwoko butandukanye bw'ibitabo nsoma nofata yuko cyane mu bitabo binyigisha kwiteza imbere mba mfise igitabo cyagenewe ikiringo runaka rero iyo ncyakiriye mba namaze kubwitunganya nkaraba kigizwe n'impapuro zingana gute izo mpapuro zifise ivyo no kwita ibisata bitandukanye bikirimwo rero muri ico kiringo hariho iminsi ndaho nokora cane mba mfise akazi no kwita ko kabayabaye iyo nayo ndayigabura nkayiha buri munsi cyane mu ndwi nsoma gatatu ako gatatu nkaba ndagatunganya ku buryo mba mfise umwanya utari munsi y'isaha yo kwicara ngasoma nkaniyumvira ku byo nasomye kuvuga mba mfise ni ibyo no kwita impapuro ntegerezwa gusoma ku munsi ivyo nkaca niha ikiringo runaka mba nariteguye nkagenda nandika hanini ivyo no kwita ko ari nk'ivyiyumviro nyamukuru nkuye muri ico gitabo rero iyo ndakirangije mba nshobora kwiha ishusho no kwiyumvira ivyo nasomyemwo muri ico gitabo nuko hanini musanzwe ndabikora muri kino gihe wavuze ibitari bike ko inyuma yo gusoma hazokurikira kwandika uravuga n'ibisata bitandukanye wifuza kuzokwandikamo mbega wowe ikintu cyitwa edition gusoma gushika uyu munsi ndakizi ego ni gisata kimwe mu bigize no kwita umuhora wagutse wa KU.ZÍKO rero nsanzwe ndakizi kuko ndamaze gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga bimwe mu bikorwa basanzwe barangura ndabona ko ari hamwe mu yandikiro ry'ibitabo mbere naho umuntu ashobora kuronka ibitabo bimwe yego nonega Bararuzunza kuko tuko turegereza dusoza tugenda ku musozo w'ikiganiro cacu mu minota 5 tukaba turangije kandi ikiganiro kitunze
kirimo ibintu byinshi ngirakamaro vyerekeye gusoma n'abasomyi ku bwawe rero twokwemeza yuko ataterambere ryoshoboka abantu badasoma nyambari ego kubera iki nyambari oya gute ego rero hari ijambo nkunda kuvuga mu bisanzwe umuntu akurusha ubwenge akurusha amakuru umuntu akurusha ubwenge akurusha amakuru rero mu bisanzwe nta terambere na rimwe rishoboka umuntu adasomye ni ukuvuga iyo usoma winjiza amakuru muri wewe ayo makuru rero niyo agufasha mu kwiteza imbere canke mu ngingo runaka ugenda ufata ku buzima bwawe rero gusoma biguha kongereza amakuru muri wewe ivyo rero bivanye na buri gisata cose kirakeneye amakuru agifasha gutera imbere rero nta terambere na rimwe mu bisata byose rishoboka hatabayeho kuronka amakuru nico gituma rero gusoma ari vya mbere rero nkahimiriza n'abarundi benshi bafise vyinshi barangura kugira akamenyero umuco wo gusoma no kwandika kugira baze basigire amakuru abandi bazobakurikira bazoherako mu kubandanya bakorera iki gihugu cacu ciza c'u Burundi none nkamwe naho ntosoma nkabira muri video naho muri uyu mwanya no kwemeza yuko uburyo bwo kwakira amakuru butandukanye urashobora kuraba video ariko iyo video hariho video zidatunganije mu buryo zitanga amakuru akenewe n'izitunganije mu buryo zitanga amakuru umuntu ashobora kwifashisha rero muri ico kiringo bivana na video ugiye kuraba video tubona kenshi ni video ziba zerekeranye no kwisamaza ibyo no kwita gusamara rero mu gihe uronse video iguha amakuru ushobora kwifashisha navyo si bibi ariko kenshi ibintu bijanye no kusamara bituma nyene umuntu ataba hamwe ariko hamwe ufata umwanya ukavuga ati reka nsome igitabo navyo birafise akandi kamaro bituma wicara wewe nyene uziko ari wewe nyene ugomba uyage n'ico gitabo wongere wiyagishe wewe nyene kuko hajya ingingo zose umuntu azifata ari wenyene nta ngingo umuntu afata ari kumwe n'abandi ariko urumva mu gihe udatahura imvo yo gusoma yo gutuma usoma hanini benshi birabagora ariko nizera yuko uyu munsi nta murundi numwe ahari atarasoma kuko hari ibyo niyita ushobora kudasoma wewe ariko hakaba gusomera ukaronka ya makuru nabwo n'uburyo buziguye bwo gusoma mbega bararuzunza uno munsi yoba ari umusomyi azokwama asoma canke asoma ari icagamije asoma ari icakeneye tuvuge tuti niyagira icashika ko azogera igihe bihebe information yarakeneye yazironse no kwita yuko nta mu bisanzwe umuza bwa misi yose nta muntu avuga ngo nashitse hamwe nifuza gushika oya nta uhashika nta uhashika hariho ukuronka amakuru niko wifuza kuronka yandi ni nuko rero bivanye n'igisata kuko ndashobora kuba ndi mu gisata runaka muri kino gihe ejo ngahindura ikindi gisata ngiye kubandanirizamwo ibikorwa vyaje vya misi yose no kuvuga ko muri ico gisata nzoteza kurondera amakuru yacu bararuzunza mu masegonda 32 gira kantu ngira ngo ugwaruka cyane ugwaruka ndashimikira ugwaruka ko nanje ndimwo gusoma n'ibintu tudagira jewe nivuze si kera sinakunda gusoma mugabo avec mu biganiro ngize iminsi ngira na edition gusoma bagoma bampamiriza gusoma kandi nihaye umwanya ngasoma simbura akantu nsigarana kandi byo mabingira akamaro keza iminsi yose sinzi rero ko ufise akajambo tekururira bene wacu ugwaruka rutwumva cyerekeye gusoma n'iterambere yego uno munsi umuhamagaro wanje nuko nohamagarira ugwaruka rwose abo bishoboka ko bategerezwa kugira umugenzo wo gusoma kuko nkuko nabivuze gusoma bikwinjizamo ayandi makuru ayo makuru nayo akaba ariyo ashobora kugufasha gushika ku iterambere rero nta terambere rishoboka mu gihe tutariko turasoma ngo turonke ayandi makuru adufasha bivanye n'ibisata runaka abanyeshure bivanye n'igisata wigamwe tuza kurondera
ibitabu vyanditswe mu ico gisata abakozi batandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu bategezwa gusoma kugira ngo babandanye bamenya amakuru ashobora kubafasha gutunganiriza ababitura ndetse no kugwiza umwimbu rero mu biganiro mukora muteza guhamagarira ugaruka gusoma ndetse nkahamagara na edition gusoma kwiga ubundi buryo bohimiriza ugwarukana cyane cyane bo Burundi bw'ejo ariko badasize uguno munsi kwitunganya mu buryo gusoma biba nk'umugenzo ivyo navyo ni kimwe mu bikorwa no bahamagarira gukora murakoze cyane ego bararuzunza reka nanjye ndagushimire ariko sinogena nakubajije mbega iryo zina ryawe bararuzunza risigura iki ego bararuzunza ni izina abantu benshi bakunda kumbaza ngo bararuzunza benshi baca bumva ikintu kiriko kiratembera impande zitandukanye ariko bararuzunza bisigura baravuga kuvuga barazunza ururimi ego duhereje aho twari gutangurira urakoze cyane cyenda gushimira cyane bararuzunza Senyange reka nanjye ndagushimire ngo mutumire ntatumira nanjye na mutumire dushimire na rukundo yagize umutima w'urukundo ngo no musa duhundanirize ngaha mwije byo kugwiza umwimbu na kare nkumbu zari nyinshi mu rukundo ndabashimire cyane ndagushimire cyane nawe ntore ko na wama hafi kandi ukamutuzanira abantu koko badufasha cyane kwama dutera imbere muri iri hangiro twihaye ryo gukundisha abarundi n'abarundi kazi ikirundi cacu koko urumva nta n'izina ry'igifaransa wigeze atubwira yitwa Bararuzunza Senyange akaburungu nta n'ikintu cy'igifaransa yigeze avuga kuva gitangura kuvuza ikirundi gusa ndagushimire cyane rero kuri ivyo kandi ubandanye ntuzugero duhewe seka nanjye ndagushimire kuba wemera tukamarana umwanya w'iminota 30 ubishoboye kunkubita ngaha bari wawe ariko nturangirira nawe Shimire cyane Raja Tunga mu buhinga bw'ivyuma niho yarari nshimira na mwebwe mwese aho muri mwadufashije kugira ngo muratwumviriza neza wigende dutambe twirorera murumviriza ikiganiro kuziko ndabakengurukiye mugire umugoroba n'ijoro byiza Diogene Rukundo nari kuri micro ndabibutse ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbo bye